Mu kigo ACC kirwanya ingwara ya malaria n'izindi ngwara gikoresheje imiti kama ngo baragwanije malaria bimwe biboneka. Ibi rero bigashikirizwa n'umuyobozi w'ico kigo Jeanette Karire Kinyana avuga ko bokwiha nk'amanota 70% ingene bagwanije malaria. Reka rero tuvyumvirize kuko hari n'ibindi yashikirije hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Mu mwaka wa 2019 twashoboye gukora ibintu byinshi tubitumwe nuko twaronse abadukorana benshi kugira badufashe ibikorwa. Abambere noshimira ni Republika y'u Burundi, leta y'u Burundi mereye kuri Nyanicubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yadufashije cyane mu gushigikira umugambi wacu yo kurwanya malaria mu Burundi dukoresheje ivyatsi kama. Hanyuma twarakoranye neza n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gushikaho yemeza icese yuko tugiye gukora cyane mu gukwiragiza ibiterwa bya Kataria na Artemisia mu Burundi hose. Turakishure rya kaminuza y'u Burundi abashakashatsi b'i Burundi. Hanyuma twarakoranye kandi na Maison de l'Artemisia, turakorana kandi n'amadiocese atandukanye yo mu Burundi, cyane cyane iyo Bujumbura, iyo mu Rutana n'iyi Bubanza. Hanyuma twarashoboye kuba dufise abadufasha ariyo Maison de l'Artemisia, kandi mugabo twarakoranye na Bio Innovate Africa mu kudushigikira kugira tuzokubake ihinguriro Ibubanza, ihinguriro rininiya Ibubanza. Hanyuma mu 2019 twarashoboye kubona yuko abakoresha ayo ivyo vyayi byo kwirinda malaria mu mubiri n'ibyo gukoropa n'ibyo kwisiga babaye benshi. Abakoresha ivyayi byo kwirinda malaria bikozwe mu vyatsi muri Artemisia na Kataria babaye benshi. N'abarimyi ba Artemisia babaye benshi. Abarimyi ba Artemisia naho turimira Artemisia hirya no hino babaye benshi hirya no hino. Ubu dusigaye turimira Artemisia na Kataria mu ma province menshi, nukuvuga muri Muyinga, muri Karuzi, muri Gitega, muri Bubanza, no ngaha muri Bujumbura, no muri Bujumbura rirari hariho henshi turimira ivyo vyatsi, kandi n'abene gihugu benshi baravyijukiye. Ivyo rero ni ibintu tubikesha akazi n'inguvu nyinshi twashizemo mu guhimiriza cyane kurwanya malaria dukoresheje ibi vyatsi kama n'ubuhinga bwo ngaha nyene bw'i Burundi nyene tutazinze kuzera inze. Nashaka kubamenyesha yuko ACC izobandanya igwanya malaria muri uyu mwaka w'2020 kugira tubandanye dutuza gushika dusezere malaria. Murumva rero, kandi ikindi kintu nashaka gushimikirako nuko ngaha mu Burundi haragera igihe malaria ikaba ikiza, mugabo ico igihe gisigaye ari gitoyi. Ubundi ibiharuro birerekana yuko hariho abantu benshi batagifatwa na malaria kenshi na kenshi. Nikiri ikiza kininiya. Sico kimwe no mu bindi bihugu bari mu gihe cikiza nk'umwaka wose bakaguma bari mu biharuro biri hejuru cyane. Nko mu Burundi rero bihadagera igihe biduga, mugabo kenshi ugasanga vyamanutse. Ivyo byose rero biterwa nuko n'abanyagihugu abenegihugu bamaze kwiga
kwikingira malariya bakoresheje n'ibi byatsi n'ibivyayi n'ibyo kwigwanya no kugwanya kuribwa n'imibu bisize canke bakoropesheje ibyo byatsi ibyo duhingura muri asesi. Ahantu dushobora kuvuga twisunze ibiharuro ni mu Rutana. Murazi ko mu Rutana ari mu Kumoso. Mu Kumoso hariho iparti ya Kumoso. Mu Kumoso ni ahantu hategwa malariya cyane. Umugabo ego kubera hashushe cyane, hariho ahantu hashushe. Mugabo ubu kubera diocese ya Rutana yijukiye kurima artemisia. Ubu unyi no mu centre de santé barashobora kukubwira bati twarashoboye kugwanya malariya kubera ivyo biterwa. Kubera ivyo biterwa ubu unyi nabo muri centre de santé barabishingira intara. Nka Rutana nikiri mu ma paroisse amwe ya Rutana ntakiri muri mu ma paroisse atuma hariho ikiza cya malariya cyinshi. Hanyuma handi novuga ni ngaha muri za Cibitoki na Bubanza nka Kaburantwa hariho abantu bashobora kugwara malariya nka 3 canke 4 mu kwezi. Nukuvuga kirandwi bama bagwaye malariya. Ubu unyi kubera bamaze kumenya ivyo bitego basigaye bikingira kandi benshi baravuga yuko barasezereye malariya. Ivyo rero bikaduha intege y'ukubandanya guhimiriza n'abandi batarabimenya. Ku mugambi kuri uwo mugambi kurwanya malariya mu Burundi murashikiriza abarundi bitandukanye kugira ngo malariya none n'imizi mwize mushikiriza hariho akayi twabonye igitego cyakiza umuntu agira akayi acikwa malariya gute ako kayi ni buca ako kayi urabucacu kuri malariya. Ako kayi icayi ca artemisia canke ca cater ni gikorwa nk'urucanco rukora ku prevention bikora nko kwikingira. Nukuvuga yuko unyoye nk'iritiro nukuvuga ibikombe nk'ibi 3 ku munsi ukabinwa 3 mu ndwi ubu uri kurikingira. Nukuvuga biroza umubiri bigahanagura amaparasite amaplasmodium ari mu gitigu canke ahandi bikavyoza bikoza kandi bigakomeza igitigu kugira na bwa bumara bwa malariya buri muri wewe ntibusubire kandi bigakomeza umuntu kugira ntasubire agakomeza abasoda bayo mu mubiri kugira bigwanire umubiri wigwanire ntusubire kugwara malariya. Niko bikora. Hanyuma nibyo dukoresha navyo sibyo kunwa gusa nibyo kwikingira kuribwa n'imibu. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko hariho amavuta yo kwisiga, hariho ibyo gukoropesha, hariho ibintu byose dushobora gukora kugira wikingire kuribwa n'imibu. Murazi yuko ukuribwa n'imibu nk'icuro 100 ku munsi mwijoro umuntu ashobora kuribwa gushika ku incuro 100 n'imibu. Rero wisize ibyo duhingura dukoresheje cater ushobora kugabanya imibu ishobora kukurya nko ku mugoroba canke ikakurira nko mu biro aho ukorera canke ikakurira nk'ahandi hose nko mu kabare aho uri uraterama. Nicyo gituma rero wikingiye kuribwa n'imibu uzoba uriko rikingira kugwara malariya. Nivyo dukorerako. Asesi ikorera cyane mu kwikingira kubera ntituvura uwe malariya ajya kwa muganga. Nicyo gituma tukorera cyane no kukingira. Kandi nagira mbonereho no kubwira no gutera akamo abantu n'amashirahamwe menshi n'abikorera utwabo kugira bamere nabo bumve yuko bohangwa n'icyo kiza na malariya kubera n'amashirahamwe make
n'abikorera utwabo bakora muri iki gisata cyo kwirinda malariya. Kandi mukaba muzi yuko malariya ari ingorane ya mbere yo mu gisata cy'amagara y'abantu. Nico gituma no himiriza abantu bagakora cyane n'amashirahamwe bagakora cyane kuri malariya kugira tushoboye kurwanira abanyagihugu bacu. Imigwi ikarigwa na malariya cyane cyane abana, abakenyezi bibungenze n'abageze mu zabukuru nibo bantu bakarigwa cyane. Mugabo ubu n'abantu benshi basanzwe bafise amagara meza nabo basigaye bapfa bishwe na malariya. Abantu bataragwara malariya n'umunsi barimo bashobora kuba muri iyo migwi ifise ingorane gusumba abandi kubera n'umubiri niba ufise abasoda bakwiye kugira bigwanire. Urumva nabo nyene ntibo kwijajara. Rero iyo migwi abana barashobora gufata icyayi cya Artemisia. Abana turashobora kubasiga amavuta akozwe muri katere canke tugabahimiriza ko basukura aho bari. Abavyeyi bibungenze cyane nibo dukorerako. Abavyeyi bibungenze bahanzwe na byinshi. Nico gituma hariho nk'amatizane ngaha tubikira abavyeyi bibungenze kubera nibo usanga bafise amagara make, bafise amaraso make, bafise abasoda badakwiye kwirinda ingwara. Nico gituma rero tubahimiriza bateye ku kwezi gira gatatu kwinda inda imaze amezi 3 barashobora gutangura kunwa ico cyayi cya Artemisia. Bageze ku mezi 6 gushika bavyare bategerezwa kunwa cyane Artemisia no gukoresha ibyo byose byo kwikingira kugira bace bakingira n'umwana. Ku mezi ya mbere baba ariko bikingira amagara yabo kugira inda igende neza. Mugabo igeze ku mezi y'amezi 6 no hejuru baba ariko barakingira n'umwana kugira ntazovuke afise umugera wa malariya nkuko biri. Nico gituma rero dukorera cyane kuba kenyezi bibungenze.